Abanyabugenegene canke abo dusanzwe twita abakomedie ni bamwe mu bantu mu gihugu c'u Burundi bakomeje kugira ikundiro kidasanzwe cane, aho bamwe kubera ubunyabugenegene bagenda bakina bakomeje kugenda biganzira imitima y'abatari bake bagakundwa na benshi hirya nino bagiye batandukanye mu muhingo y'igihugu c'u Burundi kubw'ubunyabugenegene bwabo. Tugiye kubakora urutonde rw'abanyabugenegene 10 bakunzwe cane kurusha abandi. Turabaye ikaze mu kiganiro. Iyi ni X Dash. Kora subscribe nimba utarayikora, ushende ngaho ku gakengeri kugira ngo uzoze uraba uwa mbere kubona uko tubahaye ikiganiro. Ikaze mu kiganiro. Umukomedie aza ku mwanya w'10 yitwa Wetu, ahagaragaza imikinire yiwe mu bunyabugenegene bwiwe ari Yesu wa feke, uno kwita utariwe amwiyitirira mugabo mu bugenegene atagira nkuko Yesu ari, gusa agerageza gukina ubunyabwenge bwiwe yisunze imikorere n'imivugire ya Yesu twagiye twumva mu gitabo ca Bibiliya. Uyu Wetu numwe yiganziye imitima y'abatari bakeyi mu gihe gitoyi cane, agakundwa na benshi bivanye kungene aje agaragaza ubwo bunyabwenge bwiwe akina yigira Yesu wa feke yitwa Wetu. Wetu rero numwe mu bakomedi ngaha mu gihugu c'u Burundi bakunzwe cane, bakunzwe na benshi kandi yiganziye imitima y'abatari bakeyi umukunda mu gihe gitoyi cane, akaba niyo aza ku mwanya w'10. Reka ndababwira ukuri, numuzi ko atabigishoboka mukunde gusanga uhoraho Imana yanyu. Erega data wo mwijoro arahimbagwa cane iyo mugendeye ivyagizwe, nuko ugusavye uramuha. Erega biraryoshe kandi biranahimbaye, ugutwaye isenga uramuha n'ikoti, ugutwaye agasarade ku isahani uramuha n'agafiriti, kandi mugurane mutiteze gusubizwa. Wetu ko tubwiye ngo tugurane tudasubizwa, nkabamperanye 15,000 pasteri, none ivyo vyagezwe nta vyazi ko ari we babitwigisha. Yama aranyishuza imisi yose, ubu singisenga. Ahubwo wasanga mu pasteri wawe arinvye. Erega babirenga ko babizi, ariko ntibyari bikwiye kumera gutyo. Umukomedi aza ku mwanya w'9 mu bakomedi bakunzwe cyane yitwa Kabizi Boris. Kabizi Boris nawe numwe mu bantu yakunzwe n'abatari bakeyi mu bunyabugenegene bwiwe, bivanye n'ukungene yagiye akora utuvideo tugiye dutandukanye hirya nino agaragaza ubunyabugenegene bwo gutwenza abantu, bituma benshi bamwiganzira. Yatangiye mu mwaka wa 2020 niho yagiye afata utuvideo t'ubunyabugenegene tugiye dutandukanye hirya nino adusangaza hose kugira ngo ashobore kugaragaza ubunyabugenegene bwiwe. Akaba yaho yarafise YouTube channel yiwe twa Kabizi Boris yakinako ubukomedi bugiye butandukanye hirya nino bwakuzwe na benshi, bituma yiganzira mitima y'abatari bakeyi kandi mu gihe gitoyi cane, bivanye n'ukuntu yafata ubuvideo k'ubunyabugenegene bugiye butandukanye hirya nino atwenza abantu. Kabizi Boris rero akaba ari numwe kandi mu mwaka wa 2000 yatwaye agashimwe ka award ya best comedian mu mwaka wa 2020, bigaragaza yuko ari umwe nawe yakunzwe cane mu banyabugenegene bo ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ariwe aza ku mwanya w'9 mu banyabugenegene bakunzwe cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, Kabizi Boris. Ikibazo kimwe, abo bantu baba baturenze indurungu inzoga ngo ntaho zizotushikana abantu tuzinywera, mwebwe munyivyayi namwe ivyo vyayi n'amaji bimaze kubageza he nayo mafaranga? Inzoga ni muhendo defense. Umukomedi aza ku mwanya w'8 akaba yitwa Laure. Laure numwe nawe yakunzwe na benshi kandi yiganze imitima y'abatari bakeyi mu gihe gitoyi cane gose, bivanye n'ukungene yagiye agaragaza ubunyabugenegene bwiwe. Agatanguriye ari kwi radio akorana n'umwe mu bakomedi bakunzwe cane gose ngaha, tuzogera ku mwanya uri imbere nawe ariwe yamufatiye umugongo kugira ngo ashobore kumugeza kure mu bunyabugenegene bwiwe. Agenda akundwa n'abatari bakeyi bamwiganzira, abikururira mu bunyabugenegene bwiwe yakora atwenza, aho ubu nawe asigaye afise
igikorane aho arayorganiza ca Laure Comedy Garage kunzwe cane haruka kuba edition ya mbere muri uyu mwaka uheze 2020. Laure rero nawe numwe mu bantu batanga bamenyekanira yahoze akora ku isamirizi yitwa Buja FM iga mu gihugu cy'u Burundi, ariyo yatumye amenyekana ko cane ahanini mu bunyabugenegene bwiwe, akundwa cane gose, yiganza imitima y'abatari bakeyi, bakamurumbira ku bunyabugenegene bwiwe, akaba ariwe aza kuri uyu mwanya w'umunani abanyabugenegene bakunzwe cane ngambwe guca Burundi. Murankunda kuja mu manza cyane, naragiye muri mariage. Iyo mariage yari umuntu nyene arongowe akuze, rero uja kwibonera kuri DJ indirimbo yari karavuza cane, indirimbo urubanza rwose, zijwi ryawe mukobwa w'Isiyoni, uravyibutse ganuzewe urubanza ruraryoha, naho aravuga ati shaje mfise iyo navuye kabisa, kuti ndahaguruka gumaherekana zijwi ryawe ni jewe sha, ni jewe mukobwa w'Isiyoni, ni jewe sha ndaza navuye. Gacatamura kumutwenga nkuko ariko muriko muratwenga. Hanyuma rero abandi nabo bamutwenze batararongorwa, nawe acafata ijambo ibitari bwaboneke mu rubanza rwa mariage, aho umugore avuga ijambo umugabo yicaye, biboneka neza yuko azogira iki, azomuhondera mu rugo. Umukomedi aza ku mwanya w'indwi akaba yitwa Yasoni, amazina yose akaba yitwa Ari Drama Yasoni. Uyu nawe numwe mu bantu yiganziye imitima y'abatari bakeyi, akundwa na benshi cyane bivanye no kungenda yakina ubunyabwenge bwiwe. Yasoni rero akaba yahora akina mu mugwi wa Ihuriro TV, akaba ari naho hantu yagiye gukundwa cyane bivanye n'abandi ba comedy bagiye bakinana, tuza kubabwira bari ku mwanya uri imbere nabo bakunzwe cyane. Nabo byatumye Ari Drama nawe yiganzira imitima y'abatari bakeyi, akundwa na benshi, akurikiranwa na benshi bivanye no kungene yagiye agaragaza ubunyabugene yigira nkaho ari umukobwa. Rero yatanga fatwa video ari kumwe n'umwe mu banyabugene bakunzwe cyane gose, tutarageraho ku mwanya tuko turagenda tuvuga duhereye munsi tuzagushikako. Ari Drama rero n'umwe mu bantu bakunzwe cyane kandi ari ku mwanya w'umunani mu banyabugene bakunzwe cyane ngawe guca Burundi, kandi biganze n'imitima y'abatari bakeyi, bafise benshi babakurikira. Akaba ariho asanzwe akina ku Ihuriro TV, rero akaba ari waza kuri uyu mwanya w'indwi. Mubibona gute? Eske ndaberewe? Ndumwana wa hehe? Hehe mukajale babuze hehe usalamba lolo. Umukomedi aza ku mwanya wa gatandatu mu bakomedi bakunzwe ngaha cyane mu gihugu cy'u Burundi, akaba yitwa Komanda. Amazina ye yose akaba yitwa Gustave Komanda. Uyu mugabo n'umwe mu bantu bakunzwe cyane, ubona ko ari n'umugabo atari muremure, ari mugufi, atani metero apima. Nawe nyene yagiye yiganza imitima y'abatari bakeyi kubwo kuntu yahora akina binavanye n'ukungene asanzwe ari mugufi cyane, akagaragaza ubukomedi bwiwe. Uyu mugabo Komanda n'umwe mu bantu batanguye nawe kumenyekana mu bunyabwenge bwiwe, yatanguye nawe ari kumwe n'uyu duhejeje kuvuga ku mwanya w'indwi Ari Drama, bahora bakinana hamwe mu mugwi w'Ihuriro TV, abo bari bafatikanije ari naho bagiye bamenyekana cyane. Ariko Komanda akaba ari we bigaragaza yuko yagiye yiganza imitima y'abatari bakeyi bivanye nuko abafana biwe, kubera nubwo bakina hamwe mu mugwi umwe wose yarasa abafana biwe ku rugezo rw'ukungene asanzwe akina ubunyabwenge bwiwe muri uwo mugwi wa Ihuriro, aho bafata amavideo y'ubunyabwenge bakayashira kuri YouTube channel yitwa Ihuriro TV y'uwo mugwi wa Ihuriro. Rero Komanda nawe n'umwe mu bantu bakunzwe cyane biganza imitima y'abatari bakeyi mu bunyabwenge bwiwe, aho yagiye agendera ahantu henshi hatandukanye bamutumako ubwo bunyabwenge bwiwe, kandi akundwa nabo tokwita abaririmbyi bagiye bakomakomeye ngaha bagiye batandukanye. Kandi ubona ko Komanda yigeze no kuba aririmba amakaraoke muri iyo myaka yahera, agitangura kumenyekana, agitangura gukundwa na benshi mu bunyabwenge bwiwe. Akaba ari umwe rero mu banyabwenge bakunzwe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Komanda rero akaba atakiri muri uwo mugwi wa Ihuriro TV, akaba nawe yarakreye umugwi wiwe witwa Komanda Team, akaba asanzwe yarakreye na YouTube channel yiwe ashirako bugeregene agenda akina yitwa Komanda TV. Ubu akaba ariyo nawe asanzwe afise umugwi wiwe w'abakina
ubunyabugenegene, akaba ariyo ubu abarizwa muri Komanda TV yiwiwe bwite, akaba aza ku mwanya wa gatandatu mu banyabugenegene bakunzwe na benshi, nawe akaba ari umwe yiganza imitima y'abatari bakeyi mu gihe gitoyi cyane, bakamuhurumbira bakamukunda kubw'ubunyabugene bw'ibakina, akaba rero agira ku mwanya wa gatandatu mu banyamugenegene bakunzwe cyane ngambwe guca Burundi. Rutwe kuko ndafise umutwe mabuno ndafise ikibuno wabonye ego nkagira ukuguru kugufi urabibona nawe ya burya sinza ndesha udukobwa tubi ndi mugufi niyemera burya ndiyemera 100% bakarangi nkaka ariko rero bakagira ecran plan capacitation ini capacity kora station burya imeze uko arya kapo yayo nora n'umukobwa ko ameze nka station nkundi ariko agenda umukomedi aza ku mwanya wa gatanu mu bakomediye bakunzwe cyane ngambwe y'ucu Burundi akaba yitwa Michael Sengazi. Michael Sengazi numwe mu bakomedi nawe biganze imitima y'abatari bakeye ngaha, agakundwa cyane nawe mu gihe gitoyi cyane bivanye no kungene yakina ubunyabugenegene bwiwe. Michael Sengazi akaba ari umwe mu bantu bamenyekanye mu bunyabugenegene bwiwe butandukanye hirya nino mu bihugu bitandukanye, kuko wewe asanzwe anakina mu rurimi rw'igifaransa, akaba ari naco catumye agenda akina mu bihugu bitandukanye aserukira Uburundi. Nawe numwe mu bakomedi bakunzwe cyane biganze imitima y'abatari bakeyi, aho agenda avanga ikirundi n'igifaransa mu gukina ubunyabugenegene bwiwe. Michael Sengazi ubona ko kandi yanagiye mu higanwa ryo muri Cameroon, akaba yashoboye gutahana agashimwe ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi yari yaserukiye hari mu mwaka wa 2020, aho yagiye guhura na nyakwigenderanya w'icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Bahuye nawe ari kumwe n'abandi banyabugenegene benshi, agenda kumushikiriza ako gashimwe yari yaronse ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi yari yaserukiye muri ayo mahiganwa yo mu gihugu ca Cameroon, akaba yarashoboye gutahukana ngaha, kandi akaba ari umwe mu bakomedi bakunzwe cyane ngambwe y'ugihugu cy'u Burundi biganze imitima y'abatari bakeyi, akaba aza ku mwanya wa gatanu mu bakomedi bakunzwe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Compte que nanje je suis une très mauvaise personne et de mon homo parce que non, pas physiquement, là, je sais, je suis bien. Non, les petits 5 derrière, non, ça va, non, pas la costume, non, couleur saumon. Alors, on faisait couleur saumon, là, tu faisais ma télé, les vidéos. Non, on a ma chouli, 50 000, 50 000. Nous sommes contre Michel Archange, là, c'est mes collègues, je me disais, dans votre endroit, c'est viva, ça n'est pas possible. Donc, je me suis rendu compte, Yuko, je suis une mauvaise personne. Comment? J'ai ri. Tu vois, quand tu ris dans des moments où tu n'es pas supposé rire, genre, c'est un moment où Abakou c'est sérieux, et toi, tu peux rire de sa maman, en fait, t'en as rien à foutre. L'histoire, c'est comment? On m'annonce, on me dit, ouais, vous le connaissez. On m'annonce la mort d'une personne, et moi, j'explose de rire, tu vois. Mais c'était pas parce que la personne était morte, on m'a juste raconté l'histoire. Donc on me dit, go Harmouri il vient fou, et je fais, oh zut, c'est qui? On me dit, non, donne le peace and love. Je fais, oh flûte, comment? Elle dit, non, il y a eu un car crash, un accident. Je dis, oh merde. Tu vois, j'étais très triste au moment. Ah bah tu vas me dire, bon, non, il y a eu un accident de voiture. Je dis, ah mais au moins j'espère que celui qui conduisait a survécu, tu vois. Et puis le gars me dit, non, c'est lui. J'ai fait, attends, 2 ans. Attends, le gars, Enfin, c'est juste que... Non, enfin, je veux pas être méchant, mais c'est juste que, voilà, quoi, c'est... Enfin, non, c'est... Mais il a... Enfin... Non, c'est pas... Umukomedi aza ku mwanya wa kane akaba yitwa Mutima Le Comédie, akaba izina twamenyeye ko mu nyabugenegene bwiwe. Amazina yose akaba yitwa Fleury Mutima. Ubu rero numwe mu banyabugenegene biganziye imitima ya benshi cyane kandi mu gihe gitoyi cyane gose, kubw'ukuntu yaje agaragaza ubunyabugenegene bwiwe, avuga nk'umuntu uhariya avuka mu misozi, mu mvugo ziwe, akinamwo ubunyabugenegene bugatuma benshi baramuhurumbiye cyane, bakamukunda, bakamwishimira cyane gose kubw'uko kuntu yaje agaragaza. Mutima Le Comédie rero akaba yaciye atangura akinira kuri televiziyo imwe yitwa Burundi TV, nayo nyene ikina ubunyabugenegene amavideo yavyo, akaba ari ahantu yataye gukinira
ariko ubu akaba abarizwa mu yindi yitwa Indundi TV ariho yamaze gusinyira amasezerano nabo ari hakinira ubunyabwenge bwiwe. Mitima ya Comedy rero n'umwe mu bantu bakunzwe cyane kandi bakurura imitima batari bakinga mu gihugu cy'u Burundi kandi yabiganze mu gihe gitoyi cyane gose. Mitima ya Comedy rero akaba ariwe aza ku mwanya wa 4 wa comedy ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakunzwe cyane gose n'abatari bakeyi kandi mu gihe gitoyi cyane. Aro uri papa Siyera yombwirira mawe bagurisha inkwavu zose nasize najya mabutura nahora nambara ntarafyibuha bayandungikire mwitike mvino shandisutse mu mugazo sawa ego nukuri biratugora gose ino South Africa nikibazo dukoze ubugari ndugumba twisuka mu minyemwe. Umukomedi aza ku mwanya wa 4 yitwa Ildefonse n'umwe rero mu banyabugene ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakunzwe cyane kandi biganze ibitima batari bakeyi kandi mu gihe gitoyi. Ildefonse yatanguye akina ubunyabugene bwiwe asubiramwo amajwi y'abantu bagiye batandukanye hirya nino hano mu gihugu cy'u Burundi aho yagiye asubiramwo n'amajwi y'abakuru b'ibihugu batandukanye harimo na nyakwigendera umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aho yagiye namusanga amajwi yiwe kandi akabikora neza yarafise ingabirano y'ubwo bunyabugene bigatuma benshi bamuhurumbira bamukunda cyane kugukuntu yabisubiramwo amajwi y'abantu mu bunyabugene bwiwe yakora kandi akabikora neza nk'abantu bose batangara. Ivyo rero bikaba byarushijeho kugenda bamukunda kandi yiganzira imitima y'abatari bakeyi. Ildefonse rero n'umwe mu ba comedy ngaha mu gihugu cy'u Burundi bamaze kurongora bamaze gushinga urugo akaba afise umwana umwe w'umukobwa yibarutse akaba ari we wenyene afise akaba ari nawe mu comedy ngaha mu gihugu cy'u Burundi dufise amaze kugira urugo yamaze kurongora. Mitima ya Comedy akaba asanzwe akinira kuri YouTube channel yo yitwa Ildefonse rero akaba asanzwe akinira kuri YouTube channel yitwa Ildefonse Comedian akaba ariho asanzwe akinira ubunyabugene bwiwe ariho agenda agaragarira kandi ariho benshi bagenda bamukurikiranira bakamukunda cyane. Nawe akaba ariwe aza ku mwanya wa 3 wa comedy bakunzwe cyane kandi mu gihugu cy'u Burundi biganze ibitima batari bakeyi kandi mu gihe gitoyi cyane. Ariko rero I love Burundi country so much. Amashimeshi ku Burundi. Muri Afrika yose niho hambere usanga hariho umuperezida ashobora no kuba umupasiteri. Yes, our president is a preacher. Kwibera muri Yesu n'umunyenga w'Imana akakajede murakazi agacarira bazana mu kanisa fresh Imana duhezaje cyane. Kwibera muri Yesu n'umunyenga ukomeye cyane. N'umunyenga w'Imana munyenga udasanzwe muyikomera amashyi menshi cyane. Je murandaba mu ubuzima tubaye ku kigongo cy'Imana nimufyire basha eri ku kigongo cy'Imana cyane gose. Umukomedi aza ku mwanya wa 2 akunzwe cyane tukaba tumuzi ku izina rya Kigingi. Kigingi n'umwe mu bakomedi bakunzwe cyane gose kandi yagiye yiganzira imitima y'abatari bakeyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubona ko ariwe asa nk'uwatanguye kugaragara mu bunyabugene bugiye butandukanye hirya nino kandi ariwe yagiye atangura kugaragara mu bunyabugene ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bihugu bitandukanye nk'u Rwanda igihugu kibayi niho hantu hambere yahora aja kugenda kugaragariza ubunyabugene bwiwe agenda atumwa ko hirya nino hagiye hatandukanye. Kigingi rero amazina yo akaba yitwa Bagenzi Alfred Ober akaba azwi izina y'ubunyabugene Kigingi. Kigingi rumwe mu bantu yagiye yiganzira imitima y'abatari bakeyi cyane yakunzwe cyane gose ku bunyabugene bwiwe aho yagiye akora ubunyabugene butangaje kandi akakora ubunyabugene bugaragaza ubuzima bw'abantu imibereho babayeho agenda ashiramwo ubunyabugene byatumye benshi bamuhurumbira kandi akaba ariwe mu comedy wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi yatanguye kugaragara mu mwuga w'ubunyabugene akakundwa na benshi nabo bose bagiye tuvuga bari nyuma benshi muri bo bakaba bagiye bamucako nka mukuru wabo agenda abereka byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo bashore gukora ubunyabugene bwabo neza kandi bakaba bose baragiye bamwegera ko ari we mu comedy yari atagiye kugaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi wa mbere aho bose ugiye kumviriza amateka yabo y'ukungene batanguye mu nzira y'ubunyabugene bose bagenda bagarukana izina Kigingi. Kigingi rero akaba aza ku mwanya wa 2 mu banyabugene dufite ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakunzwe cyane gose kandi bigaze bituma atari bakeyi cyane aho yagiye akundwa no mu Rwanda hose yagiye agenda gukorayo ubunyabugene bwiwe bukaba bwaratumye akundwa cyane gose.
Kigingiro nawe n'umusore ntabwo arubaka nubwo bumva ari bo bakuriye bose acari umusore kandi niwe munyabugenegene wenyene ngambwe guca Burundi dufise yakunzwe imbere y'abandi bose akabaza ku mwanya wa kabiri mu banyabugenegene bakunzwe cyane biganze imitima ya bose kandi benshi atanumwe ugiye no kuvuga wohengeshanya yuko atazi izina Kigingi Comedy akaba ariho yagiye amenyekana. Kigingi Comedy nako afise igiteramo yama yorganiza cyane kwa Kigingi Sama Comedy ikaba ari edition ya kane imaze kuba mu mwaka wa 2020 ubu mu mwaka wa 2021 twiteze yindi edition ya gatanu ya Kigingi Sama Comedy yama yorganiza buri mwaka. Urumva rero yuko arico gituma naco ari kimwe mu bintu bitumye akundwa na benshi ubona ko ari numwe bwo kwita legends mu ba comedy ngaha basa nk'abatanguriye abandi nawe akaba akunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi Kigingi. Ndabwire hari ikintu cama kintangaza misi yose abantu usanga iyo turiko turagenda gusenga tukagenda mu mashengero arabasengera muri Vineyard arabasengera hehe abasengera mu paruwazi shakwa Bikira Maria ariko rero abantu bose ugasanga iyo bariko baragenda gusenga bamba bumva patiri kumwe navuga bakumva patiri pastori nanaje baza ko rikavuga niko bavuga mu buzima bwa misi yose urabizi misi yose patiri abameze gucyaye akatubwiriza rero gukundana kakaba nkako n'ibinyimana idusaba akomuna kabo mbega mbarira ukungene azogenda kugura amayinite kubera ko bataca bavuga kujya nyene we Joroji wewe utanga amayinite nagomba y'igihumbi oya kandi ugenda uyigrase rekare pastori rero usanga yahumye ndakubarira ndakubwiza ukuri n'ukuri turabisoma muri Matayo ngo wawe so aragukunda niyo yinjira muri taxi azabwira mu taximeni ngo wa taximeni ndagende mu Kibenga kandi ni kuwimana rero kudidimashi untwara kurangahe uwo mutaximeni azokumwemera kwinjira ninde nawe bavuga neza rero umukomedi aza ku mwanya wa mbere nawe ariwe gisongezi ca mbere mu banyabugenegene biganziye imitima ya benshi ngambwe guca Burundi akaba yitwa Ismail Gasore. Ismail Gasore numwe mu bantu biganze imitima y'abantu mu buryo butangaje cyane mu buryo budatahuritse n'ubwenge bw'abantu akaba ari umwe izina ryiwe Ismail Gasore uravye n'uburyo yatanguye agaragaza ubunyabugenegene bwiwe ukara n'uburyo yagiganze imitima y'abantu ni ibintu bisizwenge cyane. Ismail Gasore akaba rero asanzwe ari n'umukomedi mu bakomedi bose twita ko dufite ngaha ari mutoyi cyane ariko uravye igaragaro ciwe kango kagira ngo ni mukuru ariko n'umwana mutoyi cyane akaba afite imyaka 20. Ismail Gasore kandi akaba ari n'umunyeshuri akaba ari mu mwaka wa nyuma w'amashuri y'intango azorangiza mu mwaka wa 2021. Ismail Gasore rero n'umwe mu makomedi yatanguye agaragara mu masinema agiye atandukanye hirya nino agitangura mugabo ahantu yagiye gukundwa cyane yagiye no gukurikiranwa cyane mu bunyabwenge bwe yakina mu masinema agiye atandukanye akaba yatanguriye muri wa mugwi wa Ihuriro TV nababarira. Ihuriro akaba ari naho hantu yagiye gukundwa cyane aho yagiye akina amakomedi agiye atandukanye aho yakina ubunyabwenge mu video bwinshi bwe butandukanye bukaba bwagiye bituma biva n'ungene yabukinamwo abugaragaramwo bwatumye akundwa cyane kandi akaba yabwiye agaragara mu video y'ubunyabwenge bakora nkaho ari we mukinyenye n'izina. Ismail Gasore rero akaba afise iseri imwe yakinye yitwa Bisangamani iyo rero ikaba yaratumye imukururira imitima ya benshi igakundwa na benshi ngamwe cy'u Burundi igakora umuti igakundwa henshi yagiye atandukanye ngaha ku buryo no ku rugero rutangaje utotahura n'ubwenge bwawe akaba ari umwe afise igihundiro kirenze no kwita abandi bakomedi bose ega abandi bakomedi bose barakundwa baragize ariko Gasore wewe uburyo agaragaramo ndi ibintu byo bwawe byo gusiga no mu bwenge bwo gutahura. Ismail Gasore numwe rero mu bantu buriyo sinema Bisangamene yagiye akundwa cyane hamwe na wundi twavuga ari ku mwanya w'indwi ari drama ariwe Yasoni tumuzi ku izina rya Yasoni mu bunyabugenegene bwiwe ego bari kumwe na ari drama kishi amasene yagiye akina bakina bari kumwe na ari drama
ariko ko bakinye kumwe na Drama akundwa mu gihe bari kumwe na Gasore mu gihe gikora amaseri yabo kuko narafise benshi bamuhurumbira mu banyabugeregene nga tarenza abanyabugeregene bandi twagiye twisunga abafana biwe n'abagasore bakinana iyo bagiye kugira mu masene yaho bakinanye na Gasore akundwa bose ni Ismaili na Yasoni gumva ariko abafana bagenda babahamagara hirya nino niyo baciye ahantu bateza uruhagarara bwa mu gihugu Burundi kubw'ungene bakundwa na benshi mu banyabugeregene bakora rero ushobora gutangara wumvise ingene Yasoni aje ku mwanya w'indwi mu bafise abanyabugeregene bakunzwe cyane Gasore agacaza ku mwanya wa mbere ugiye kuvyumvagira ngo barakurikirana ariko suko biri Gasore ko basanzwe aje no kugira ibiteramo bigiye bitandukanye hirya nino yiganza imitima ya benshi naho bazabataniye na Yasoni akaba bigaragaza yuko yaje ku mwanya w'indwi mu banyabugeregene bakunzwe ngaho mu Burundi turavye ivy'abo bandi bari imbere yiwe twagiye tuvuga Kigingi nawe ugiye kuraba hawe gati yawe na Gasore womengo ni wakunzwe cyane ariko Gasore yarahagurutse ku muvuduko udasanzwe yiganzira imitima ya benshi yikura imitima ya benshi y'ubuntu yagaragaje ubunyabugene bwe yagiye akina mu masinema agiye atandukanye hirya nino benshi baramukunda birenze ku rugezo rugaragaza yuko ariwe akunzwe cyane ngaho mu gihugu cy'u Burundi mu banyabugeregene dufise kurenza Kigingi nawe afise mu bantu bakunzwe cyane ariko Gasore waramurusha ibice by'uburyo asanzwe akundwamo na benshi ngaha mu banyabugeregene bwiwe Gasore rero akaba kandi nawe yagiye agaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi Gasore numwe mu bakomedi bagiye mu gihugu cy'Ubushinwa kandi ubona ko afise n'ingano y'indimi zigiye zitandukanye akabasanzwe azi ururimi rw'igishinwa ururimi rw'icongereza ururimi rw'igifaransa n'igiswahili kandi akaba ashobora kubikinamwo mu gihe ari mu giteramo akaba ari nawe kimenyetso kimwe muri izo ndimi asanzwe akinamwo iyo barushamwo abandi bakomedi Ismaili Gasore rero akaba kandi yaragiye agaragara mu bitaramo bitandukanye nyuma yo kuva mu Bushinwa gukina mu giteramo caho yari yatumiwemo yaravuye aza ngaho mu gihugu cy'u Burundi akomeza gukora cyane akomeza kuganza ibitima atari bakeyi nyuma yaho acagenda mu gihugu ca Kongo mu giteramo kiraho gihora kiba umwaka citwa Polemique Comedy aho yakinye mu rurimi rw'igifaransa kandi abikora neza cyane agaragara neza cyane naho nyene avaho yiganza imitima batari bakeyi kubwiyo ngabirano yiwe yibushura gukina ubunyabwenegene mu rurimi rw'igifaransa rero igihe yaje mu gihugu ca Kongo muri iryo higanwa rya Polemique Comedy akaba ari hantu yagiye akundwa cyane gose naho nyene akaba yarahakuyemo igice kinini cyo kugenda yiganzira imitima y'abatari bakeyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi arakundwa cyane gose Ismaili Gasore rero akaba ari igisongereza ca mbere mu banyabugenegene dufise ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakunzwe cyane gose biganzwe n'imitima ya benshi kubivanye n'ubunyabugenege bwiwe agenda agaragaza akaba ari waza ku rutonde rw'igisongereza ca mbere mu banyabugenegene bakunzwe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi batugiye ko nyene ishobahiro ashitse bunyene tumwakire ku mashi menshi na kabiri ngira impano nyoba cyane ibabarundi bagatera imbere kozi ntagakira cyane itembere kandi n'uburundi batera imbere kuba igisagara nyumva cyane kandi giteguye urabibona namwe Ngozi yasangana irabo abantu baba muri Ngozi usanga ari Ngozi cyangwa imeze cyane imeze neza yibaye kandi isaro nziza cyane kizo muri Burundi no cyane merci beaucoup murakoze cyane reka tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kubana natwe muri runo rutonde rw'abakomedi 10 bakunzwe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi
reka twizere yuko washoboye kumenya urukurikirane rw'abakomedi 10 bakunzwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi biganza imitima y'abatari bakeyi. Reka turakwibutse kandi yuko wogenda udushigikiye ugafyonda ngaho kuri subscribe ugafyonda no ngaho gakengeri kugira ngo uzoze uribera uwa mbere kubona ibiganiro tubashikiriza vya buri munsi. Murakoze.